Imodoka z'ishirahamwe OTRACO zisanzwe zifise ibibanza vyo gutwara abantu benshi ngo ntizishoboye gusahiriza ikibazo c'imirongo miremire irangwa ku bituro vy'amabisi. Bukuru Deni, umuyobozi mukuru w'ikigo OTRACO, akamenyesha ko biterwa n'ikena ry'igitoro, yongera asaba yuko imodoka zunguruza abantu zoronswa ubwa mbere igitoro. Dutegerezwa kuguriza abantu tukabafasha kubakura aho baba bakaja kugira mu mirimo yabo, tukabakura mu mirimo yabo tukabasubiza aho baba. Ico rero nico gikorwa rero tujeje. Gusa ikibazo tugira kandi tubigora iminsi yose, ikibazo tugira ikibazo kijanye na karubira, kuko OTRACO isanzwe igura karubira ngo dusanzwe tuvuga ngo niho karubira ngo turayifitiye, turayisaba. Igihe rero twayisabye ntituyironka, haca haba ico kibazo. Twe turarindira mu bandi nkavuga ko abandi bagira basaba karubira. Rero twebwe igihe hari kibonetse tugira prioritaire, cyaba prioritaire tukaca tukirongoye, naza ko ikibazo muri ville cyo gabanuka. Bukuru Deni, umuyobozi mukuru wa OTRACO, amenyesha ko hagiye kuboneka izindi modoka zishasha n'izishaje zisanzwe zisubirwamwo. Harimo izishaje mugabo harimo izo dusubiramo gusubira muri eta nziza zikabana zikora, kuko murabibona harimo n'izigenda izija hanze, harimo izija muri Uganda zinjiza amahera mu gihugu, hanyuma hakaza n'izija Kigoma. Izo numva nizo twasubiyemo. Izi imodoka zari zicaye aho nyene zishaje, ko turiyumvira kuya tugira ama initiative turazikora zirasubira kuba muri eta nziza zashobora no kuja hanze, kandi nta ngorane dufise, barazemera. Ikindi naco turiko turakora ubu hariho isoko ya furniture y'imodoka tugomba tugure zishika nka 19 zizohava zishika mu minsi iri imbere. Mu bukene bw'igitoro hakaba hakunze kwibonekeza imodoka zitagenewe gutwara abantu ziza gusahiriza.